Amiri Pro indirimbo yo bigira nka kabiri twaririmbye jewe na Obelix. Amiri Pro niwe yaririmbye chorus yatunaniye kuririmba, kandi je sindamwumva asubiye kuririmba kuva ico gihe, sinzi ko yari kwagira check sound muri iyo ndirimbo, mugabo ndabimushimire sana kuri ico kintu yakoze. Numva ntocibagira vraiment, Imana imuhezagire nawe kuba yatwakiriye turabanda ground bo ngaho nyene na chorus yatunaniye agaca turirimbira ikagumamwo. Iyo ndirimbo ndaza kuyibaronderera ndayibahe vraiment. Ariko kuba nshoboye kuvuga si kuvuga ko ari bo bantu bafise ico bamfashije bonyene. Murabizi neza yuko navuze ko duga imisozi wongera umanuka uca mu mwongo usubira uduga, urahura n'abantu benshi batandukanye muri famille, abantu benshi usanga bagushigikira, mugabo ugasanga nyene bivanye n'ama stress y'isi, ibibazo ducamo ngaha kuri ino si, ugasanga hari ivyo bibagiye kandi bikenewe. Abo ntoba nashoboye kuvuga barashaka kunyihanganira muri ico gihe ntari bwatera imbere ngo ngira aga step. So inyuma yabo kandi hariho n'abandi mpereye kuri mwebwe muri ngaha, narinzi kubadondagura amazina n'abandi benshi batashoboye kuhashika. Ndabashimiye cyane, bimwe bivuye ku mutima. Muri Kiromara cyane gose mu muziki wanje no mu muziki w'abarundi muri rusangi. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, nimwikomera amashi vraiment muri abantu b'abagabo samblaga. Uretse abo sinova ngaha ntashimiye n'abandi basanzwe bakunda umuziki ndetse bakanadushigikira mu buryo canke mu vyiyumviro. Aho ndashimira cyane timu yanje yitwa TBF. Abafana banje barakunda kunkorera ama surprise, bakama amafoto, bakama amahera yo kuri ha studio, arabanyeshure bagakotiza. Usanga n'umuntu atagira na bisi mugabo akemera agatanga 5000 kugira ngo uzokora indirimbo. Ni ibintu ntabandi abasavye ariko nkabona barabinkoreye. So nabo mu komeye amashi naco byo twara vraiment n'abantu beza gose, barabantegurira n'amakade ya anniversaire. Je nta n'umunsi n'umwe nigera mfite anniversaire, ariko barankorera ama surprise nkatangara. Imana ibahezagire cyane. Navuga cyane nka nyakwigendera Mutamaruka. Ndibaze yuko ivyo yakoze n'amaboko yiwe murabishingira intahe, niwe yanyurije indego bwa mbere. Ndazi neza yuko iyo ari atekanye Imana yamwakiriye neza, arafise umuryango yasize hano nababonye ngaha. Ndumva neza no bashimira, nahatari bunyumve ndazi famille yiwe iraza kuvyumva. Baradukoreye ibintu vyatari, bankuye mu nzu ya 100,000 bantwara mu nzu ya 1 million ku kwezi. Ubwo mubakomeye amashari ico mwobakweye. Yes, no shimira kandi manager Pasi PCF, big up on yourself patron. Niwe yamuje na Mutamaruka, turashika kuri level tugenda kuririmba muri Wasafi. Kandi Wasafi yarigezweho cyane, muravyibuka 2017 aramuza no muririmbyi yitwa Darasa, turaririmba muri sound kwa Titage. Ndibaza yuko mu bintu vyo gushima vyakujije na kariyere yanje ivyo birimwo. Pasi merci sana, Imana iguhezagire cyane. Kandi ndibaza yuko Tribeca ni label yenspiye n'izindi label z'abarundi, bakumva ko umuntu yofata amahera akemvestisa mu muziki atiteze ko azoyagarura ejo canke hirya ejo, mugabo akabakura mu ubwoba. Après yahajya ndibaza mwarabonye hariho label zirenga nka 5-10 gutyo. Nibaza yuko iyo inspiration batanze tuba dukeneye n'abandi bameze gutyo. Imana ibahezagire sana. Yes. Hariho Aruna ikora ciza, muramwibuka muri Iko. Nawe arafise ibintu vyinshi yanyongerereza mu vyiyumviro, akaza akambwira ati je ndakunda umuziki wawe nubwo atahurashi ugerageze, ndazi neza ko uzoba umuntu akomeye. Nubwo ntarabo nshaka ariko ndafise anageze, nawe ndabimushimire ku vyiyumviro vyiwe yashoboye kunkereza. Hariho umuntu bita Doderic sinzwe yoba yashitse hano, ari muri timu yanje ngaha ariko ndabona yacerewe, niwe yari kuba yicenga. Ari mu bantu banshigikira cyane ntararonka imodoka, akanyunguruza kama lift, ari biganiro canke ari tournage ya clip,
akamfasha cyane gose, Imana imumpezagirire. Ni mu bintu byinshi cyane no mu byiyumviro. Hariho bita Chantal nawe ni ari mu bantu banshigikiye cyane kuvyerekeye uko nyene kwa kundi uvuga uti je nta modoka mfise ntashobora gufata taxi, hariho urubanza ngiyemwo canke hariho concert ngiyemwo, ndashobora kwikora ku bantu bashobora kuntera iryo teka, kubera murabizi yuko umuntu yorurutse bisi ntasa n'umuntu aje n'imodoka idasize vraiment. Rero Imana ibahezagire cyane no kuma ide ivyiyumviro, nanje ndakunda no gukorera ku vyiyumviro by'abantu. Imana ibahezagire cyane aho baherereye. Hariho Hayisayini nahazwe n'umukuzine wanje direct, papa wiwe avukana na mama wanje, ndibaza muramuzi muri entertainment. Arafise vyinshi amaze gukora kuri jewe no ku bandi, rero nawe ndamushimire ku vyiyumviro vyiwe kuba hafi yanje. Ndibaza yuko nawe yari kuba ngaha sinzi ngira yafatiriwe. No mushimira, Imana imuhezagire. Niwe muntu muri famille tuyaga cyane gusumba abandi bose. Ego hama hariho Willy nawe yahora amfasha cyane kuvyerekeye cyane ama déplacement. Kenshi iyo hageze konja muri concert za ruguru, agaheba akazi kiwe, agaheba umuryango, kanshigikira tukajana. Yarumva nyine ariko abikora nk'ivyiwe, nawe Imana imuhezagire. Hariho uwo bita Jimmy baramuzi cyane muri Bantu Boy, Imana imuhezagire gose. Jimmy ebana big up on yourself, n'umugenzi wanje kandi nawe afise vyinshi yashigikiyemwo. Je ntararonka imodoka, baranteye imigisha, abantu bose bampaye lift, ubu nanje ndi driving mu nkombe ya machine acu nkoba vraiment. Man. Hariho Claude Nikondeha wa Kazoza Finance, Imana imuhezagire, nawe arafise vyinshi ahora nshigikiramwo mu buryo kubijanye. Murabona ko kenshi murabona yuko mfata indege nkagenda gukora amaklipe Dubai, Zambia, haba harimo imicango y'abantu benshi cyane usanga bakunda umuziki wanje, bakavuga bati jewe vraiment ko biri kose ndakunda indirimbo zawe, sishaka kuguha amahera yose utegerezwa kuriha mugabo no guterera. Rero abantu bose nabo ntaza kuvuga ngaha, umuntu wese afise icyo yakoze, ndumva neza yuko no mushimira, kubera ko naho bayampaye sinigera ndakoze ibindi bintu, nderekana projet ama produit ivyo bayampereye nkavyerekana. Ndibaza muhora mubibona ko amaklipe yanje abasa neza, kandi nyene urumva mba navyitwararitse kabisa. Urabona ko bisaba amahera menshi, ivyo byose biva mu maboko yabo. Hariho bita Jamari 04, ndamushimira aherereye hose, Imana imuhezagire gose, aranshigikira cyane kuvyerekeye uburyo iyo hageze umuziki wacu ushaka gukora umuziki mwiza usaba amahera menshi, ariko iyo utayafise naho ugaca ukora ibibayabaye, ni hahandi uza wumva baplayinze umuziki muri salon, ukaza wumva umuntu arinamuye ngo mbega washaho gukumengo wabasize amamesi, cyangwa ukaza wumva ngo next, ntibamenye yuko vyahaye n'imisi wamaze n'uduhera warikokoye urarubusa. Bagerageze baze baradushigikira uko bimeze kose, akarizo kimeneki agaho gahambije bra. Hama hariho Dieudonné Nahimana wo bita Pasteur, burya ni gako uzobona umupasiteri ashigikira abasani bantu batwewe, nukuri kw'Imana mu mukomera amashi. Ifo kubona abapasiteri benshi baba bumva bo kujija, bakakubwira ati ivyo bintu Imana iravyanga uzobivemwo, kumbe wewe biragutunze na famille yawe, ariko wewe warakubwira ati jewe ijya ndirimbo yawe nukuri kw'Imana ebana ufise imisitari rarengeje hajya hano waranyishe. Biragoye cyane kuvyumva ku mupasiteri. Hariho n'undi mupasiteri kandi yitwa Ferdinand, Apotre Ferdinand, Imana imuhezagire, yabwiye yuko yisonzesheje kugira ngo ntware Tagata na Primus Star, kandi vyagenze uko nyene. Mu mukomera amashi sans blague, kandi nitwari tuzinanye, ndumva neza no mushimira gose vraiment. Hama hariho Madame Yvette, nibaza ko bamumenyereye kuri ni manager wa Andy Mwag, nawe ari mu bantu bahora banshigikira kuva kera cyane, guhera ku vyiyumviro, akakubwira ati burya rero ijya ndirimbo wakoze hari ibintu bimwe washizemo bidakenewe, next time uzohindure. Nibaza ko nivyo ari ibintu byo gushima, arashaka kumvisha ingene umuntu akwiriye kuba umuntu umustar akomeye, ashaka ku represent igihugu. So afise vyinshi vraiment amaze kumfasha, ndamushimira cyane. Hariho Donel niwe yashoboye kumpa kino kibanza,
kandi nawe ari mu bantu basanzwe bansapotinga mu muziki wanje, ugasanga nk'ubu dufate mvuga nindagiye aha n'aha, bisaba bije amahoteli, bigasaba itike y'indege, bigasaba kuriha umudirector, gukora ibi n'ibi, amakolabo, arimwe mu bantu bahora bashigikira ku bijanye n'uburyo. Imana imuhezagire, nawe ndibaza ko ari ngaha, murabona ko yaduteguriye ikibanza ciza, ari muri ville, murabona ko hatagoye no gushika. Imana imuhezagire na timu yiwe yose mubo bafashanije hano, iyi decor akaba hasa neza. Hariho kandi na Oscar Fashion. Oscar sinzi ko yashitse ngaha kera, ari he? Ewana, big up on yourself patron. Uyu n'umuntu w'umugabo vraiment. Kera jewe ngitangura umuziki, amaklipe yose nakoze, impuzu zose zarizo ntiri umujama wanje yitwa Joe Khalifa, bamwita Joel. Abantu benshi baramuzi mu bintu vy'amafilme yakinanye na ba Gasore. Je ndumva neza yuko noshima kubera ko yaranteye imigisha, narakunda kuberwa ariko atamayera mfise, nkacenza nyene ndamutira kandi n'ivyamujena. Ndumva neza yuko no bimushimira gushika uno munsi. Rero mu bantu babandanije banshigikira kuvyerekeye kwambara, kwa Oscar ndagenda nkatora impuzu nkambara, naho n'abamfise amahera aranyihanganira naho hera umwaka. Nukuri ko Imana mukomera amashi kandi ntabikorera jewe jenyene, n'abartiste benshi vraiment. Imana iguhezagire boss wangu. Hama hariho umuntu yanyakiriye muri Zambia yitwa Pascal, yaranyakiriye neza, aramfata neza, aranyubahisha imbere y'abajya baririmbyi bahari, urazi benshi bifitiye amahera n'abamiliyoneri kabisa. Nibaza ko mwabonye cortege abingene banyakiriye, inyamiduga yose nibijya muririmbyi. Rero je nanje ndimwo nabona ni none kweri ko bampaye agaciro, nanje nzi neza yuko mbona ndatera irege bafise imiduga nk'iyi. Ubwo biraza koroha nibamenye ubuzima bwanje kweri, n'ikora bizokorwa kweri. Mugabo kubera no muje nabo bari kumwe hariya, abo bitaba Innocent, abo bitaba Jonas, abantu bose bari hari, Imana ibahezagire, banyakiriye neza, baramfashije kuvyerekeye kuhaba no gukora igikorwa canje citwa Stamina. Ndibaza mwarabonye ko yari indirimbo iryoshe, ifise ama image meza, ndabikeshaho. Hakaba kandi hariho n'abategetsi ntashimye kuvuga amazina, nibaza yuko bitabikenewe ko tubashira no ku media, ariko Imana ibampezagirira aho baherereye hose, abanshigikira, abumva nyene ko bantera intege mu bikorwa byanje. Numva ntobarambira ngo mvuge amajambo menshi, ndazi harimo abatanguye kwiranda, mugabo mwihangane cyane. Ndangije kandi shimira abaje n'abatashoboye gushika ngaha bivanye n'imvo zitandukanye. Murabizi neza yuko abantu bafatiriwe n'ubuzima bwinshi, bimwe ugasanga hari abagwaye, hari abari ku kazi, ariko ndazi ko abo natumiye benshi bashoboye kuhashika. Abo natumiye nabo batahashitse, ndumva nabo bashimira nabone. Nihatera imbere umuziki w'u Burundi, abanditsi n'abahinsha makuru, ibinyamakuru, amaradiyo n'amateleviziyo byo mu Burundi, bitugira amahoro mukoma amashi menshi cyane ku muziki wacu. Abo ntashoboye kuvuga hano, ndumva neza